Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Ndabaramukije nshuti bakunze ibiganiro bica kuri DFTV mukaba muri kumwe na Dinye Delicia mu kiganiro Hit Stars News musanzwe mushikirizwa nanje Dinye Delicia behind the camera kabari Logic Jamari abandanyagira ibikori nka kugira ngo amasanamu aze ameze neza cyane mu bwami bwa DFTV tukaba dufise umushitsi uwo mushitsi nawe so wundi akabari Gasore aka Babalao reka ndamuhakanya kugira ngo ashobore kubidondora ndabaramukije. Yes bari gazo watagwana pizza kwani police pari salamba lolo lomba lomba lolo ispeka se comedian Babalao ni salade yaga none salade utalolomba none jewe nkeneye kumenya utalolomba je navuze ubidondore ko kugira bamenye umuntu tuko turayaga none utalolomba ni izina ryawe uko niko twi-introduce muri Washington DC Ega twemfete twabaye abarundi par accident par hasard ubundi jewe ebari inkomoko yanje ni Washington DC hajya Donald Trump aba twara ababanyi tu kidogo kabisa uyu akabari rero yitwa Babalao muri kino gihe umuhamagaye Ismail Gasore ashaka kutakumva neza mugabo uvuze Babalao ashaka gucanyaruka gutahura biko buravugana tumamagaye Ismail Gasore ndakumva muri Aranti mugabo Babalao ni muri vitesse maximale ya 800 degrés nawaye okay Gasore kugira wumve yuko Babalao ari ryo zina wumva ati no kumva muri vitesse imwe nyene ashamvuge muri 120 ni kubera iki ni kubera bambaje gutembera en fait ufite amazina menshi mugabo Babalao uvuze yuko ari ryo wonyaruka kumva ni kubera iki ni kubera Babalao narivuze muri ibisangamana rya serie yacu shasha ko turakina sasa ndakavuze rimwe gusa isohotse ndanumva abari bose bagafashe abanyandikiraho inbox Gasore Babalao abakobwa beza fara we unafana Rihanna urumva abakobwa beza abanyamerika ba diaspora Gasore Babalao mambo ndayigumijeko ikigira Babalao niyo mpamvu mpamagaye Babalao eba ni vitesse maximale muga Gasore ndanyumva Gasore Gasore usanzwe witwa Ismail bisigura yuko uri umwe mu ba Islamu mukaba muri mu gifungo mu mafungo y'imisi 30 comme swaumu none umunsi wafunze sinafuze alhamdulillah kafir marehemu Ismail ugerageje kuraba muri kino gihe usanzwe muri mu gifungo c'amezi c'ukwezi kose ntaco bikwiciye mu kazi kawe kamisi yose nk'uburi kura shooting ukavuga ati no hariho nk'ama image ntashobora gukora hariho nk'ibintu ntashobora gukora kubera turi mwezi mtukufu turi mwezi mtukufu mugabo kwa mwezi mtukufu wa Ramadan inshallah al-iftar urumva mwezi mtukufu nibisugwa yuko ikiba fin y'ibintu byose kwisi no en fait turifunga bya bintu bimwe bidusamaza none je gukina comedy impanura abantu ntibisamaza je ahubwo nije nkosora abantu nyene nkabakora mu bintu bibasamaza urumva twe ko muri Ramadan bisugwa ko caduhe akazi no Ramadan bisugwa yuko ivyo dukina twige ngo bitajanye na n'inzira y'Imana twe dukina ibintu biyanura abantu wanashima umva Ramadan c'est pas fin de la vie c'est pas fin de l'année c'est en fait non c'est le français je conjuguer le verbe Ismail Gasore dusaze tuzi yuko ari mu mwaka wa nyuma w'ishuri birakorohera cyane kuba ubifadikanya byose amafungo kina no gutegura ikibazo ca leta sasa wewe mwenye gute kwanza komeza ishuri mbona ko sufitowe kazi yetu sasa ya umviriza bo fasi kinu cyose iri mu mutwe c'est dans la tête noire ronde parce que si tu te compliques tu compliques toi-même urumva mbo cyo ndiga ndafise umwanya wo kwiga kandi mwishuri mba ndi serious miye Babalao urumva mba ndi serious hama ndafise umwanya wo kina amakomedi yanje ndafise umwanya wo gutegura ama blague yanje kuri scene ndafise umwanya wo gukora business yanje comme c'est business nyinshi c'est business yitenganye ngiye no kuba umukuru w'abatwara amamoto y'amagiye kuki mu Bujumbura bwose juje kukiyango ndiko na freshere Burundi yote niduka umusozi yonyene na ya misi barageri wangu ayifanda urisiyo ucakintu bamaze gukiraba neza canke n'umuntu yoba yarakubeshe ati
bimeze neza. No c'est vrai tugera amatora wanashima turi muri groupe y'abantu bagendesheje ukuki mindo admin urumva ebana ngira mbe umukuru w'abantu batwara amaje kuki mu Bujumbura bwose kuko je kuki yanje niba mbere ifise fraîcheur kandi ifise na moteri we babalao ifise grife na lamba loro hagi nyuma Gavyo bisi de office jeho kuki ifise fraîcheur kandi iriko n'izina ryiwe rimwe mu mazina yiwe lamba lolo nako kutashize ko babalao kandi ari ryo rifise vitesse nyini kuruta ayandi mazina yose vitesse ba en fait babalao ku muduga wanje mushasha babalao ku muduga izoja ku muduga wanje mushasha umuduga witwa marque X Lamborghini Ferrari. Ismail Gasore ari umwe mu bantu bakina mu IHURIRO TV. Mugabo hakaba hari haboneka neza yuko batagikwiye hariho umwe yoba yarabavuyemwo ariwe tuzi ku izina rya Komanda. Kuri we ntaco bimwiciye canke avyakira gute? Au fait oyareka ndakosore gato sumwe gusa havuyemo benshi. Nakagwi k'abantu biyonkoye muri IHURIRO TV ntaco bitwikiye twebwe IHURIRO TV ni yindi nyene IHURIRO TV ni kwa kundi nyene akazi ni kajya nyene twe turabandanya urumva twe tukaravuze ati ubushaka kuvamo ntavemo nta kibazo uyumva yuko urabona ega ari rero umwana mu nzu akabona yuko yamaze kumera ubwanwa yakuze yasha kwana urabona agaca avuga ati eba mereje wapi kurara mu chambre ifo yingira geto yanje natwe nuko nyene IHURIRO TV n'umuryango ni family urumva turarera abana tubareze bakuze bavuze ati bashaka gusohoka natwe twabasora nta kibazo ya Ismail Gasore wewe kuba uri umwe mu bakina muri IHURIRO TV ukaba ufise iyindi televiziyo ku ruhande ntaco bitsitaza kubo musanzwe mukorana canke biri muri bimwe mwe bamwarumvikanye Bon au fait IHURIRO TV twakoranye savye ndayifise deja ijya televiziyo yanjye ijya yatanguye kera ijya yatanguye na Chris Brown agumambira inbox dogo you work good samblage je mvuga na Chris Brown kuri YouTube mvugana na Rikiros kuri website no umviriza mvugana na Nuzeya na 69 kuri inbox ya Gmail urumva abo ni abantu bamaye mayide kuva kera jewe twakoranye na IHURIRO TV maze kugira na channel yanje direct Ismail Gasore comedian ni Ismail Gasore comedian ariko tuzazwa agaragara no mu bindi bikorwa nk'umu MC kandi nk'umuririmbyi ndagusabye ndirimbire nyonge gisusu zobukota nyonge gisusu siniyo gusa sindirimbo nyinshi cyane nyonge gisusu ni cyatabuka ijwi ya gatandatu muganga ariho azogesha nashona verse ya mbere indani imbaraga sakubugatebe gato ekangire fresher rero abasani Bikina makarata bigatukana imbaraga zishavuye if yo I'm sada I'm sada saye ya dunda saye ya salamu alaykum asakedi sasa bazikona bwa koga bo muyenzi muri clip asakedi wiza kanyogato mugabwa bwana bwo mukiriri hari yaza kigobe asakedi abone kitu vraiment bala fise n'izindi ndirimbo n'izindi ndirimbo ziko ziraza rimwe itugari iyindi yitwa Maria ni nyinshi none Ismail Gasore izo ndirimbo ufite inspiration ku muririmbyi uwahe kuko ni indirimbo numva umengo ni comedy si indirimbo no mfite je ndi mu comedy kandi urumva je soza kuririmba indirimbo nkiza bafiza ngo guya nini urumva jewe ndi mu comedy nzwi muri carrière ya comedy bisigura yuko nibyo nizokora byose muri carrière peu importe izokuba ari comedy Ismail waratoye ico angalia naratoye wallahi naratoye none ugo rutoki bagwita gute uru sumba zose hama uru rukurikira gwitwa gatora iko bagwiteje mu matora naratoye kwera ibonye shaka kumbwire izi ntoki zawe zose ubivuge mu kirundi genda umurundi gwitsitso man ikibagita urukumu gakomba nkono sumba zose igihugu nibenga agaherereze Ismail Gasore mu Kiswahili mukono mpu kiganja urumva mbo genda gute correction ikintu naco bacita mukono ufite ndakubwira jewe umfite mvuga indimi nyinshi je ushatse ndaguye parti z'umubiri wanje mu Gifilipine ndayikubwira ndagusabye bikore oya mu Gifilipine mumva mu Gishinwa weye Desa wimvugira mu Gikoreya Ufite Jumo ngine tukivugana kandi muri WhatsApp sasa urakibagira ataka ukibagira racha Jumo ngine chama sana
Ismail Gasore nk'ubu hateguwe BMA kandi urumva woja mu buri bamwe mu bazokwitoza mu kugira ngo baserukire abazohiganirwa mu kibanza ca committee. Yego nta kibazo naho hatoza BMA gusa hazi izindi ni haze na DF competition bari DF award kandi iri mukuza DF award izoze nta problem nayo tuzojamwe tuzogitaba natwe badutoye tuzobishima batadutoye naho ni kawaida umuntu nakundwa na bose kanyangwa na bose Kusiro TV is number 1 forever. Yeah. Ismail Gasore ari hamwe bakubwiye ati tora abaririmbyi batatu bashobora guserukira igihugu c'u Burundi mu bindi bihugu wotorande. Wa mbere ni jewe. Igamije ko muhimbaje mukubona. Ko uratsindira mugiye kuzana album. Fise ikandagwe basaka pere y'ubugari sivyo? Kandagwe pere y'ubugari. Ubugari uraryoshe kundagara ukameze ukazahumba ngo dumbwi dumbwi ubugari iyo ni refrain ambe oya navuze ati bashobora guserukira igihugu c'u Burundi mu bindi bihugu. Wa mbere ni jewe urumva basureke vyakomeza bireke umurinzi novuga ati batatu mbo hotangura mbona ni beki hotangura mbo ndabashe kuri liste cyane mfe kubavuga parazare muri rutapanye parazare mbo eka hotangura Big Fizo Natacha abona abantu mvuga ati urabibona abagwa muri societe na Satbi na Satbi amuho baherekeza nawe bafatira amashakoshi ni Gasore unasikia amuoba kamera numukameramani wa DF afise mapengo mukuvuga savuga se unasikia bamwita logic umugabo wa tetero urumva ya nabonye revre Gasore okay buga biravugwa yuko wewe Natacha akwenspira cyane kuruta abandi bantu bose ni kubera ni nakahe kantu Natacha ahora akora ukumva ati vraiment numva ahubwo noneho vyiyongereye. Natacha la namba la bamba la namba ufata ujaze ku musheri wanje sasa nuze ya frojo ataraza n'ibitariano na creve yake Natacha mi amor me coro Natacha no muri imvi kazi yemera kandi akora cyane ofete ego Natacha arakora kandi n'umuntu yiyemera. Natacha n'umuntu ari creative tu vois umuhungu amita creative umukobwa ni creative le français malade toi urumva Natacha ari creative aguma créer utuntu bijya biranyispira nico kibiranje guma nkire utuntu babalao la balolo urumva utuntu twa nyene twinshi c'est pourquoi Ismail Gasore uretse yuko hariho abantu bicapa ko bakishira ko amatatuage mu kugira ngo bagaragaze ukuntu bakunda Natacha canke kugira berekane yuko abashimisha mu vyakora ni kiye kintu wowe nka Ismail Gasore utegekanya gukora kugira ngo Natacha abone yuko kabisa akwespira. Bon Natacha turi inbox namanda mu rukiro utuntu twa malove twa ma happy birthday urumva toma hane my sweet my tunguru my tomate my celery Natacha nagajona ngo bibaragote urumva mbofete mbo Natacha nakuze kumuvuga cyane no mu bintu by'iwanje ndamupostinga nibashani kandi si Natacha wenyene jewe supportinga abarundi benshi abarinzi benshi ndabasupportinga just is very good night. Kandi nawe narabonye umengo cyari urashobora gusubiramwo president ngirira gatowe ndagusavye si president wenyene ni benshi cyane niwe novuga yuko akomeye muri uno mwanya. Birahimbe cyane gira impano ngebe cyane yimbaza abarundi bagatera imbere kwihoje abana si impano usanga ari bose nabo twawe n'Imana kandi byishwe cyane wowe cyane Gasore nuhora wiyumvira yuko hariho umunsi uzovuga ibitandukanye n'ivyo we yavuze ugasangura hano oya en fait ibintu mvuga kuri son excellence nyene cyubahiro umukuru wacu igihugu ndavyadapta en fait ndavyadapta biravana na ura president agiye kuraba abajene canke ibintu vy'abajene avuga impano urumva agiye mu bindi bintu avuga ibinyi nanje turi mu bintu vy'impano ngaha niyo mpamvu kuvuga ibintu nyine vy'impano eko bimeze en fait. Il ne faut pas faire le contraire parce que le contraire contredise. Gasore uretse igifaransa nuruhe rundi rurimi bumva vuga ati jewe ndaruvuze numva umengo ndiko nyene ebana unachokoza buya bebe
vraiment nakubeshi indimi mvuga chakwaze na Jojo mama manager wetu urumva mvuga indimi nyinshi mvuga igiswahili ikirundi yoyo ni madatanga mvuga igifaransa icongereza ndazivuga neza izo wewe naye unauliza tena mvuga igiespanyol mvuga igishinwa ubu mvuga igiswedish bachita svenska ubu nawo ndiko ndiki igifini cyo muri Finland ya n'indimi nyinshi cyane ariko wavuze neza ko kuvuga icongereza neza kandi hariyo n'indirimbo nabonye uririmba y'icongereza insubiriremo icongereza yiwanje ni nyinshi cyane zo mu congereza hariyo nkiya all of me oya chantu giruze ya perfect I found the love for me ijugindwi that angels time follow my lead. I found a girl beautiful and sweet. I never found you. Oh, come over. Muri karaoke Europe nzoyivuza kabisa. Ubunye dufate Ismail yuko ari comedian ikindi kandi ari umuririmbyi. Ni comedian akaba afise n'indi style yo kuririmba bice muri comedy yiwe. Ariko baravuze karaoke ariyo karaoke bashobora kuririmba muri ya style yawe ya comedy. Jewe nyoma karaoke. Mboni ko abatani bubarazugaye za campero za hehe. Jewe ndashitse bacama micro direct nka kubita freestyle eba bikaryoha. Ismail Gasore muri ahantu asanzwe aba bamufata gute ko abandi ba comedian usanga muri quartier ahantu baba umengo bafata nk'abasazi canke iki wowe bimeze gute aho usanzwe oya Jesse ndo musazi cyambere jo mfete aho mbamba ndiseriye iki nakubwiye ndi muhira ndi kwishuri mba ndiseriye ushaka kubaza nabo muhira bakubwiye ati Gasore ari mu nzu ntavuga ngo yavugishwa n'ibindi bintu oya je mba ndiseriye kuko comedy ndagira iyo ndi muri comedy ndi mu kazi urumva ega si comedy ahantu hose ntibakubeshe comedy rafise umwanya wayo uri no mu bindi bintu ubufise iyindi mood burimo reka twitege yuko ngira ngo niyaheze ishuri azoduhamagara tugende turahamanota yiwe kuko nshaka kutubwira yuko no kwishuri buri sérieux tuzoza kwira moi je suis sérieux moi kwishuri mba ndi sérieux kandi amanota yanje je mba mu bambere wanaciye iki gice giheruka wabaye kanga iki gice giheruka ku nta sheke na ronse wabaye wakangaye ntucyo ega ucyumva ko naduze cyane nkeneye kumenya ikibanza kuko hari ha pourcentage hakaba na échec hakaba n'ikibanza nkeneye kumenya ikibanza nawe musanze échec ucumva ko nari muri des premiers nabaye wa 8,5 Gasore utegekanya yuko iki gice basi dufate yuko bazohamagara mu ba grand fruit canke mu ba grand exposat de fruits ko non ndiyizi en fait ndiyizi ngoma ngubita maruje gusa très bien akongosheje banagatishije uretse no kwishure ni kihe kintu kimaze kukugura uvuga aka kantu narakagerageje mugabo byaranse akantu kameze gutega bari mu buryo bwa comedy canke kwishuri uretse no kwishuri urabeze mathématique irango giaruru genda cyanga niba gushikana bambya implice ngari 11 yaruru ni danger yaroje girananiya sana kandi ndacanga no gucanga mu buryo bwa comedy naho buryo bwa comedy oya kirise kaka dance kadamone gutonde kisambugire kakavuru kananiye n'ubu wallahi ndi kuri sene kananira sana mugaba mu wumva nyene wo gatamba ndiko ndiko ndakametiriza buke gira turabe aho maze aho gejeje twende kisamugile ikinatamba bavuga ngo ikirimba twende kisamugile kinapanda saka imbere yuko dusezera abakunzi ba DFTV untambire nyonga igisusu n'intebe turazikuraho jewe unyereke ijya dance kuko niyo devoir mfise kuva ubunyene genda ndayiza kandi muri clip ya nzojamo gahuru umusire queen wanje muri clip bavuga queen video umusire queen Sabe wamenze nacongereza uti No, I speak English. I speak English, but you don't know the difference between a slay queen and a queen video. Uzana birebire twatanguye neza. You speak ningoga, you go.
speak down and we comprendre each other. Urumva rero reka nakwereke gato byoroshe danse nyongi gisusu iye gusohoka muri clip nyongi vuba irasohoka clip twakoreye mu bintu by'amate mu ndege mu bwato South Africa urumva hamambo nta mpamvu yo gutamba muga ugiye kubona danse nyongi gisusu muri nyongi gisusu clip ni fire tukakoranye clip na Morgan Mo akorera Godfather Production ni benshane abaproducteur benshi barayikoze ko na bawundi banyu avuga Seth Logic yarayikoze ngo nawe cameraman original Gasore uretse mu Rwanda umaze kugenda kubera comedy na nihe handi hantu uvuga ati numva nipfuza gushika apana kubera jewe Ismail Gasore nshaka kuja muga kubera ukuntu jewe nkina comedy exactly ubwa mbere kwanza iyo ataba corona le 12 z'ukwa gatanu non le 9 narifisi giteramo muri Congo muri Goma le 12 narifisi fly kuja muri Canada hama tuve muri Canada twamaze kuvugana n'abandi bantu bahari nyene ko tukubita indi show muri Texas na after Texas n'ucanja muri Stockholm so mama nabwiye ati niko ndiga za Swedish n'ibindi urumva hama apart y'ivyo nayo muri comedy naho dufise collaboration iyo ataba corona nk'uto twamaze kugira collaboration n'aba Tanzania aba Kenya n'abaganga dufise du objectif yo kugira collaboration muri East Africa ndibaza wabyumvise n'abandi bafise aho bashobora gushikana impano za comedy bashobora kugira ico bakoze kurumva Gasore wageze kure cyane gose juu ya corona kamushenzi kaimbwa gacha karaza ngo fye Beyo kutagize challenge ya corona indirimbo twara nawe wabonye nagize featuring mu Philippines turagira indirimbo ya corona ntayuzi ndirimbira gace kambe unainuana kumva ni corona ifata mu muhaga twakoranye n'umunozeya no mu Philippines yitwa Chimpunzi yudi barayitize sana nawe yaririmbye ibyo nyene uvuze cyane natangura mfite natangura ngaca nitaba ngaca nitabira nanje unainuana Ladies and gentlemen, uyu akaba yari Gasore aka Babalao ariwe mwari kumwe ngaha anye muri DF House mu kiganiro Hit Stars News mwashikirijwe nanje Dinye Delicia behind the camera akaba yari Logic Jamal urumva ko yamuvuze kenshi gashoboka muri mutazira gute kweri kavuga umfite aviza amapengu ngaha ameze nka kanyombya mu Rwanda urumva aho kuvuga se canke ze biramu wallahi narimba indirimbo zirimo se avuga izirimo be na we Tabashimiye cyane mwese mudahengeshanya gukurikirana ibganisho ko DFTV mu kiganiro Hit Stars News akabari ikiganiro giha akaryo abaririmbyi canke abakomedi canke buri muntu wese afite ico amaze muri kino gihugu canke muri no industry ya 257 mukamwishikirizwa nanje Dinye Delicia mu imbere yuko tubasezera reka ndamuhe Ismail Gasore umwanya ashoboye kugira ico avuze canke abasezere namwe Yo, Rambalao, manigazo watu kwa nipinza kwa nipulize parusa Rambalao talolomba. Yes, sir, it's my Gasore comedian Babalao. Yes, na biwuse yuko mwagira subscribe on +2 DFTV plus D559 ilijongereza hatutaki +257 57 wewe umvizi. Yes, sir, niyo yogira subscribe nga kuri DF DJ Funny TV +2557 na kwibagira hama twande turanga makuru. Yes, I love you, mkundi forever. Together we are, together we laugh. Yeah. Ladies and gentlemen, don't forget to subscribe on our YouTube channel, DF257. Tawakunda channel. Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. DFTV.